Tuganire nk'abantu b'abagabo. Nagerageje kuganiriza Aline ambwira yuko icatumye mwirukana mwagiranye ibibazo kandi ibibazo mwapfuye Nora. Sasa nimba atari banga Nora sike yoba yagize iki? Ibinje kubikoza nk'umuntu w'umugabo mugenzi wawe kugira ngo numve nimba Nora nimba yoba yarakosheje nimba no musabira imbabazi nk'umuntu ndi papa wiwe. Abel, wari umugabo mugenzi wanje kandi ndakeka aho ntahura. Ikosa ujya mwana wawe yakoze ni ikosa rikomeye cyane kandi rikoranye n'umudamu wanje. Iryo kosa naho uyu bari wewe, iryo kosa ntushobora kuryihanganira. Ikosa nyabaki? Urashobora kwibaza ko madamu wanje yajyamanye n'iryo muhungu wawe Nora? Papa si Nora sike yajyamanye na Aline? Reka kubinyibutsa ahubwo. Ubwiza muvukanye si nibyo gusa, niryanda umugore wanje afise ni ya Nora. Ivyo birabaho? Abi waje? Ego naje. Sare. Hama naciye kwa Bosco. Kwa Bosco? Ati uvuye kubana na Bosco? Ego Bosco twabonanye. Naciye yakubwiye barahoye Nora. Aline, umugabo wawe ntaco yambwiye. Gusa ico nabonye nuko yarashavuye cyane. Biboneka ko Nurasika ashobora kuba yaramukoreye ikintu kibi cyane. Ubwo ico mbona ciza wo mwegera mu rufasoni ukamusaba imbabazi. Ivyo nagufasha kugira ngo umenye ikosa muba mwarakoze. Ariko Aline, vy'ukuri nta na kimuzi gishobora kuba gituma umugabo wawe yitwara kujya. Abe n'ukuri na kimwenzi. Jemere ko wamusimbikiye humura. Byutse na byutse nisanga ndi mu bitaro. Tumaze gushika muhira. Umugabo yarambwiye ko kwa muganga basanze nibongenze. Turabiryohererwa nyuma y'iki kintu twe tumaze tutariko turaga umwana. Niko guca mbona mu nyuma yahindutse. Niko guca afata ijyangiye kwirukana Nora. Ubundi ho ikirenza wana na kimwenzi. Impamvu umugabo wanje yari hebuye ko atadusakora nkonde mwana. Nuko igihe kimwe geze kubakora ibintu bijanye n'umuyaga nkuba muri jitezo. Nanjije igihe nayo sinde ibyo mukobwa nere. Yurira antene ico gihe haragwa agwira umugongo. Yarababaye kwera ibihagije. Turamunyerekana kwa muganga Imana irakinga. Arakira turataha. Umugabo abaganga bari batubwiye ko atadusaka kuvyara. Kubera yarababaye igiti c'umugongo. None Imana ngiye ikora ivyayo
adasubira gusama. Icanangaje n'ukuntu nyuma yo gutwara iyo nda yaciye atangura kwitwara ukuntu gutangaje, atangura gukara, niko guca afata ingingo yo kwirukana Nora natica bikuyeko. Kugeza n'ubu rero sinzi ikibazo afise. Aline, ndumva bibabaje, ariko rero uko biri kose uwo mwegera mukaganira kandi ibaza vyogenda neza mugatahurana. Hama jewe ndumva ndushe, reka manze nduhuke. Ibifungwa mugavyaye vyahine heje no gushira ku meza. Okay, nta kibazo, kaje nduhuke hama ndaza gufungura mu nyuma. Okay. Nakuravye kuva kare mbona ugumura bino foto. Uyu muntu bisa nkuko ari ikintu gikomeye kuri we. Yego. Iyo foto ivuze ikintu kinini nya mu buzima bwanje. Uwo muvyo ubona ngaho niwe muntu w'igitangaza nigeze kubona ku isi. Niwe yanyigishije kwavura, anyigisha guhagarara, aramfasha no gutambuka. Nimba n'umunsi n'amfitse indero na nkeyi, ni kubera ariwe yayimpaye. Yarewe ubusa amajoro menshi, yatutswe kenshi yongera ko bitwa kugira ngo je nshoboye gushika aho ngeze no munsi. Umutima wanje uramukunda cyane. Abel, nyimuhunda kuko mubivuga, ukavuga yuko nyitangira ukari buri kimwe kugira ngo nshobore kunezerwa. Ndagusabye uzompuze n'uwo muvyeyi. Nora, nzobigukorera, nzoguhuza n'uwo mumama. Ariko rero haracari kare, banza uruhuke utuze mu mutima. Urabona ubu uri kumwe n'abavyeyi bawe, ntaco ubuze, umerewe neza. Tuza mu mutima, hama igihe kigeze nzoguhuza n'uwo mumama. Je na mama wawe turagukunda. Bankunda. Mu bisanzwe biko uravuga urukundo buri kuvuga iki? Je nibaze ko urukundo nzi atari gwo mwebwe muzi. Ubwo urukundo rwabatumye mutigera mundondera, mutigeze mumenya ikintu na kimwe ku buzima bwanje. Ariko ubu mumubonye maze kugera aho ngera, mugaca muza mumbwira ngo murankunda. N'urukundo rumeze gute, rufise iyihe foroma? Iyo mutsa kuba munkunda mwari konda. Ugarutse gukora iki mu rugo rwanje? Numva ashaka kumenya igituma ukuri twara kuntu. Kuko nsanzwe ndakoze isuku gusanzwe yitwara mu buzima busanzwe. Nabere raje ngaha nta kintu kimwe geze yimubwira. Yaba nanje ngize ngo ndabikubaze nta kintu kimwe gere bimbwira. Numva ashaka kumenya basike no kuraduhora. Ushaka kumenya impamvu iri kurabitera? Ndashaka ndakubaza ikibazo kimwe. Kandi inshuro neza witonze. Iyo ndufise ni yande? Gute wambaza ngo ndafise ni yande rero uri umugabo wanje?
hari undi mugabo uzi twabana. Hari mugabo mwabana? Okay. Ndorera gato yandaje. Ndorera gato. Urababaye ndabibona. Kandi umubabaro wawe uratahuritse. Kubera ko kuva ukiri umwana ntiyigeze utubona, ntiyigeze ubona urukundo rw'ababyeyi bawe bakwibarutse. Ariko nagira ndagusigurire impamvu y'ibi byose. Jewe kera navuga nkiri nka muto nagize ibibazo. Nagize ibibazo ndarenganwa, ndafungwa nja mu mpimba. Ufungwa imyaka irenga 20. Hama ico gihe banjana kumfunga nagusize wewe uri mu nda kwa mama wawe Aline yarakwiwungenza. Hama maze gufunga imyaka irenga 20 mfunguwe, ikintu ca mbere nakoze naciye nduga ku gatumba kugira ndabe ko nobabona, kuko nta kintu cari kindaje shinga nko kubona umwana wanje. Naraduze ngeze ku gatumba ndarondera Aline sanga nawe ntahari. Insanga yaravuye ruguru ngo yaje Bujumbura. Ndamurondera ahantu hose ndamubura. Niko kugirirwa umugisha Imana irahezagira sanga ndagarutse kuba mu gisagara. Rero nasubiriye rero guhura namwebwe kubwo umugambi w'Imana canka amaraso kwigana ndagira bucya mbona turahuye. Kubyo rero nagira ndagusaba utubabarije na mama wawe. Turagukunda. Sinzigo ahubwo ni ingorane twagize. Reka kubesha, reka kumbesha. Nta ngorane wagize. Nyimbi iyo mpimba wari urimo byukuri ari yo wari uri nyene, naho ntari sirikari yo wari uri. Abantu bose bari mu mpimba ntibigera bitaho imiryango yabo. Muri iyo mpimba ruri mwe nta matelefone yarari. Abantu bose bagiye mu mpimba barahevye imiryango yabo. Nahura nta telefone naronka. Kari mu gasho mu mpimba nitwa twemere gutunga telefone. Hama ikindi we nagusize uri mu nda kwa mama wawe. None nagutelefona gute nari ndakuzi. Uwo mama kwe kutamu telefone. Ndakumva urababaye kandi amakosa nayo mu munda yatahura mwana wanje. Bazi ndakubwiye. Yaba wewe, yaba uri kurandatira ngo ni mama, nta numwe nzigera mbabarira. Ifoto yanjye. Shaka nsigure ko niyo boka yashitse muri chambre yanjye. Yo ni boka ni yandi. Okay. Nico kibazo nari ndi kwibaza mu mwanya. Iyo boka yavuye yaje gute mu chambre yanjye? Shirije boka na yonzi. Sinzi nyeneye. Aha. Ico kibazo rero nico ndi kwibaza muri uno mwanya nanje. Iyo boka nshaka nsigure yazananye hehe kugishike mu chambre yanjye. Umviriza. Ndibaza iboka zanje urazizi. Iyo boka yo birimo maboka yanje. Shiro yana irimo mukana ndisi ndayizi ni yande none. Okay. Katuyage neza. Iyi boka nayisanze mu cyumba canje muri chambre. Abahungu twahora tuba mu nzu twari babiri. Yari jewe, yari na Nora. Aho rero bishatse gusigura ko nimba atari yanje ni ya Nora. Ni naho natangiye gukeka hagati yawe na Nora ko hari ikintu cyacu kidasanzwe. Icagiye kubinyemeza neza n'umukobwa wacu Neri. Mbere yuko agenda ku ishure yaranyiganiye buri kimwe cyose. Ko yicaye hanze wenyine. Nabona umenga niho ameze neza. Yo akunze. Papa. Cyari ikintu ashaka gusaba. Kimeze gute? Warabonye byanje ntabere ko nuvyagenze. Ibyo nabibonye. Uribuka ko nari nageze ko ibintu byo kuja kubandanya master muri Kenya. Okay. Nuvumenga nogenda nkayibandaniza kugira ngo ko noronka amahoro.
Okay. Ibintu uvuze wabyumvireho neza. Papa oya nabitekereje. Okay. Ariwe byiviriye ko nta ngorane. Urakoze kuba ntahuye no kubunyemereye. Ariko umeze neza. Kubona umenga Oya nakindi kibazo. Gusa papa nashaka ndakubwira iki? Gusa nase kukubwira kugira ngo nike yafe kibateranye. Unteranya nande? Na mama. Okay. Mbara ngo uteze yombi. Kujya mama na Nora ashobora ko ari ikintu kiri hagati yabo je nawe tutazi. Mama na Nora? Icyo ndabikuyeko mu minsi iheze narinjiye mu nzu ngiye muri chambre mbona chambre ya mama iruguru bari kumwe na Nora mu cumba kandi bari bafite isahani bari ko barishanya ivyamo cumba bicara mu gitande wanje. Yego narabonye je n'amaso yanje. Okay. Kandi narashatse kuyikubwira Nora arambutse kubera ngo ucumwirukane. Nanje sinashaka kumutandukana na mama. Kandi ko ndabikubwiye sishatse kubateranya. Shatse ubimenye kubera je ngiye umenye uburyo vyitwaramo. Ariko ndagusaba Nora ntumwirukane. Nora na mama wawe bari mu gitande wanje. Okay, ntugire ikibazo. Nokubwira ngo utekane kandi ureme ntabwo nzamwirukana. Ahubwo icyo nokubwira uzogira ibyigwa byiza. Kandi ahantu ugiye umfashe nk'ubusamari. Uzokore nk'umuntu uri gukora ufise icamujanye. Kumbure uzanye amanota meza nawe urabizi. Uranzi? Hari ibisamaza byinshi ntibize biguciremo. Usange cyakujanye uhinduremo ibindi. Kandi wese ndagukunda. Hama ibyo ntugire ikibazo. Uzomenya uko ndabyitwaramo. Aline, nakubeshe nkimara kwakira iyo nkuru naciye numva mbabaye ko umugore wanje asigaye akundana n'umukozi. Warangayishije, wanesheje agaciro. Ariko sinashatse kubimenya. Nashatse kubyigumizamo kugira ntubimenye. Nashatse kwirukana Nora. Ibyo byose nabikoze kumva zo kurinda urugo rwacu kugira ntirusambuke. Ariko ntiwabishimye, wahisemo kumukurikira. Ariko nawe ndagutahura. Kubwiyumvo rero ndakwinginze muno mwanya umvire mu rugo usohoke. Kandi ubukoze. Uyashira. Atoka. Nora. Karibu ufungure ivyanga ushobora kugira amagara meza. Uyaje hari ibyo nagusabye. Uyu mwana sinzi ikibazo afise.
Adeline, karibu. Urakoze. Amakuru y'iminsi myinshi. Bo, ni meza turashima Imana. Byo mwagiyemo byagenze neza. Yego byagenze neza. Ndashima inkuru nziza nayo no kuba ngomba nze kuba mu Burundi. Nzoza ndagenda Kigali rimwe rimwe bibaye bikenewe. Wow. Karibu sana mu gihugu cyacu. Okay. Abandi baraho mu maneri nanere barakomeye. Bo, yego baraho. Yego turashima Imana. Neri nawe twamungitse ku ishure. Bo, mama we nawe harasimbiye gatoyi araje. Okay, merci. Hamanura nawe ari hehe kadakoma. Barakomeye. Okay, Nora sinzi byiwe. What? Ntagikora ngaho twaramwirukanye. Mwirukanye? Yeah. Yakoze iki cyatumye mumwirukana? Bo, Nora yarasigaye itwara nabi sana. Yarasigaye dahuza n'umukobwa wanje nayo ntiyoroshe. Ageraho yambara impuzu za madame wanje, impuzu za Neri. Bo yarasigaye akora ibintu hamwe nawe murabyo no nawe siwe. Bonye bindenge mitamo kumwirukana. No kuvuga ro ndakubwiye ngo ndazi yari sha no ndakubesha. What? Kumenga biguteye ikibazo, umenga ntubyumva neza. Oya nta kibazo ahubwo reka ndabareke ngende kuko nanje bujya kuvashika sindaronka akanya ko kuruhuka tuzosubira. Okay. Mubwire mama Neri ati yambo. Aline, karibu. Meze neza? Aline, aho wagiye byagenze gute? Amahoro gusa nta kintu kimwe kitambwira. Ariko ndiko ndakora mu maso. Ndabona umengo hari ikintu misha. Ariko abisi ndiko ndakubesha kuri kwanje nuko nyene nta kintu kimwe kitambwira. Aline, nagenda kumenyeshe ko nubwo uri kurampisha ukuri ndakuzi. Ibikoze. Ndabizi neza ko waca inyuma umugabo wawe ukabonana na Noraske. Bivuze ngo ko mwabiganiriye niyo kitsumbwiye kina kimwe. Nanje si jewe. Uko nyene vyaguteye isoni kubimbwira. Niko nanje vyanteye isoni kubikubwira. Kumva ko wabonanye n'umwana wawe byarananiye kubikubwira. Umbabarire. Sinivyo gusa. Umugabo wawe yarambwiye neza ko niyo ndawibungenze ari ya Nora. Ariko je navyambwiye. Ariko jewe yarabimbwiye. Kandi kuba yarabimbwiye ashobora kuba afise impamvu canke icemezo. Vyo ntibishoboka.